Ndabaramukije bakunzi ba Ntambwe Data TV na cane mwebwe musanzwe mukurikirana ikiganiro yaga muganga dusanzwe dukunze kubashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV isanzwe icisha ibiganiro vyayo ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye harimo Facebook na YouTube, amapaje ya TikTok na WhatsApp na za Snapchat nazo nyene. Hose wanditsemwo Ntambwe Data TV uca utubona ukabona nivyo dushobora kuhacisha uko mu vyukuri nyene izo mboga murazi yuko zose ntizikora kumwe, ntizicishwa kwibinganangana canke ibinganya umwanya, ibinganya ikibanza n'ibindi byose kumbure abasanzwe bakorera muri zino mbuga ngurukana bumenyi barabizi. None rero kino kiganiro musanzwe mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na jewe Janvier Manirambona, nkaba mfise intumbero yo gusangira namwe ivyo dufasha inyigisho ntungamagara zodufasha kubungabunga amagara yacu, zidufashe kuzitira tutaronerwa, kubera ko nkuko twabivuze muri kino kiganiro abafaransa bavuze ngo mieux vaut prévenir que guérir. Kubwiyo mpamvu rero ngo kwikingira utararwara kuruta kwivuza wamaze kugwara. Ni muri iyo ntumbero rero tushaka gusangira namwe ikiganiro yaga muganga cuno munsi. Ikiganiro yaga muganga cuno munsi turafise ibintu bishaka ku 11 tugomba kuzorabira hamwe muri no misi, aho uno munsi turaba ku kintu kimwe conyene kugira ngo ntidutware umwanya munini ya cane. Ibyo bintu 11 byose bizodufasha kuraba ingene umuntu iyo vyashitse agafatwa n'indwara yo gucibwamwo, ivyo twita ngo ni diare mu gifaransa, ingene yoshobora kwifasha, ingene yoshobora kwigwana, ingene yoshobora kwideburuya, kuko hari igihe bishuka ugasanga iyo ndwara igufashe utari hafi ya muganga, utari bucuronka imiti ubwo nyene, kandi iyo ndwara nayo ikaba ari imwe mu ndwara zigiteye isibe. Ni imwe mu ndwara zihuta abantu, ni imwe mu ndwara zo munda umuntu ashobora kugwara kandi zihitana abantu cane n'ingoga umuntu yagwaye acibwamwo, canke iyo umuntu arwaye novuga ngo adahwa kubera ko atakaza amazi menshi, agatakaza n'ivyunyunyu les sels minéraux biba biri mu mubiri. Uyo muntu aremba n'ingoga, acika goyigoyi n'ingoga. Kubwiyo mpamvu ni ingwara umuntu bisaba yuko umuntu novuga ngo bamwirukira, bamwitaho, bamutabariza hakiri kare, bakamutabara kugira ngo iyo ngwara ntihave ahasiga amagara. Hanyuma iyo ngwara nayo rero burya akenshi ni ryari umuntu yomenya yuko yagwaye diare, ni igihe umuntu aciwemwo, kugira ngo bituko ari ingwara ya diare nuko umuntu acibwamwo n'imiburiburi 3 canke karenga ku munsi. Hanyuma ho hakaza novuga ngo ico twita ngo umusarane canke umwanda mukuru, novuga umeze ngo nk'amazi cane, umaze nk'amazi. Murazi ko umwanda mukuru muri make kubwa ngingo ntiwamumeze nk'amazi, kujya kwa amazi nyene gutyoyi. Nibaza ko ngaho vyumvikana. Rero aho umuntu yokwibaza ati mbega none ko muri kino gihe bishika mukatubwira ibintu bishobora gufasha umuntu kugira ngo abungabunga amagara yiwe, canke azitira ataronerwa, canke iyo naho yamaze kwinjiranwa ko bavuga ngo umuntu atinya ingwe ntatinye yamaze kumwinjirana. Mbega none umuntu byashitse agategwa n'ikibazo nk'ico vyogenda gute? Yo kwigwanaho gute? Yo kwigwanako gute? Ivyo umuntu arashobora kuvyibaza, kuko murabizi mu vy'ukuri hari ivyo bavuga ngo ni article 15 ngo nzideburuya. Kwideburuya rero kwigwana, kumenya ico umuntu yokora mu maguru masha mu kurindira ko hari ubundi butabazi rero bumushikako. Murazi ko nk'imiryango itabara imbabare kw'isi harimo za Croix Rouge, hari igihe bahora bagirisha amaseminari abantu bababwira ingene bashobora kwifasha, ingene bashobora gutabara umuntu en cas d'urgence mu buryo bwihuse. Iyo bishitse ugasanga ko muri uwo muntu biratwara umwanya cyangwa se birasaba kwiyunguruza kugira ngo bikunde ashike kwa muganga. Rero muri kino gihe umuntu atarashika kwa muganga ngo asuzume
asuzumwe barabe ikibazo yoba afise mbega umuntu yo kwifashisha iki muri kino kiganiro Yaga Muganga. Rero ivyo bintu turakunze kubishimikako kandi turipfuza kuzobishimikako kuruta kubabwira ngo iyi miti mubona inyuma yacu ni wagwara uzoca ufata uyu muti. Hari abantu kumbure bashobora kwibaza ngo none ngo kubera ko uyu muntu ngo akora muri pharmacie akaba adandaza imiti hanyuma mugabo ntiyigishe kuri iyo miti ngo bari yagirira publicité ngo ahubwo agashira imbere novuga ngo ibindi bijanye n'ingene abantu mbere ahubwo boreka kugwara hanyuma ngo ntibamushorere ngo ucumengo uwo muntu ntakunda akazi ntakunda amafaranga muri business urumva nyene ko mengo ntibijanye ariko mugabo mu vyukuri ubuvuzi bw'amagara y'abantu burya mu vyukuri naho bishoboka sanga bwakozwe nabi. Intumbero ya mbere niyo kwitaho niyo kwitwararika umuntu niyo gufasha umuntu niyo gutabara imbabare niyo gutabara umuntu agwaye ibindi bikaza mu nyuma ivy'amafaranga n'ibindi kuko urumva nayo nyine atabayeho ntibyoroha ubuzima murazi yuko budaheza ngo bworohe ariko mugabo mu vy'ukuri ikintu nyamukuru kiba gikwiye gupreoccupa umutima w'umuganga no gufasha abantu bagakira. Hari umuntu arambwira ngo none ngo nibakira bose ngo ntibasubire kugwara ngo bizoca bigenda gute kazoca gahera yego nyene kazoca gahera iyo abavyakunda bagakira bose ntibazosubire kugwara hanyuma tukiga ibindi dukora umuntu agacaja kurima akaja mu kiyede tukiadapta bibaye ngombwa murumva yuko jewe ngira ngo no bande passa malimite naho kohera gahejejwe nuko bakize bose umuntu yoca yiga ibindi agakora ibindi akiga iyindi myuga kandi birakunda nako yaba vyakunda bagakira bitabaye uko naho nimba vy'ukuri tutaravye ushinga nuko abantu bakira ahubwo twava dusanga tugiye mu mugwa wabo baroga kugira ngo ahubwo ntibakira ahubwo bagume bagwara bagume bagaruka nuko rero ubundi nawe yavuze ngo nuko yikaba ingingo uno musi rero ikintu tugomba kurabira hamwe kimwe muri bino bintu tuzorabira hamwe mugabo turabe ikintu kimwe gusa ni ikintu umuntu yokora ikintu umuntu yokwihereza co mufasha mu gihe yatewe n'indwara yo gucibwamwo ariyo twita diari. Ico kintu naco turabira hamwe no munsi ni amazi y'umuceri. Ibi bintu natangaye igihe nariko ndabirondera hirya no hino mu bushakashatsi bwo ku ma internet urabi binabiri ibya babivuga ko abatandukanye mbona naco bakizanye muca nibuka yuko tukira abana ibi bintu bahora babivuga yuko navyo bifasha mbere ho ni bava ngo bifasha ibi byonyene gusa bava ngo n'umwana asoba haryamye ngo umuhaye amazi y'umuceri ngo bumufashije ngo ntasubira gusoba haryamye ico ko bifasha n'umwana asoba haryamye sindabizi neza ko mu byukuri byo bari byo ngabo naco nibuka gusa yuko aya mazi y'umuceri bayavuga ko rero aya mazi y'umuceri ni kimwe mu bintu bikomeye cyane gose bifasha guhagarika diare. Hariho ngo ivyigwa vyagiye birakogwa baraba neza yuko iki kintu coba arico aho bavuga yuko icigwa cakozwe novuga ngo mu myaka yitwa ko ari yahagufi ko icigwa cakozwe mu mwaka w'igihumbi 1981 kw'ivyo vyigwa vyakozwe ico gihe rero vyerekanye neza yuko umuntu anyoye amazi y'umuceri bimufasha guhagarika diare. Ubwo bushakashatsi rero bwagizwe na OMS ariyo Organisation Mondiale pour la Santé buremeza neza yuko ukoresheje amazi y'umuceri ku mwana canke ku muntu yafashwe n'indwara ya diare canke se gucibwamo kw'ivyo bintu bihagije kandi bishoboye guhagarika diare mu buryo naturel mu buryo novuga ngo budasaba ko umuntu abanza gufata kumbure imiti yo kwa muganga yindi. Kw'ivyo bifasha cyane iyo umuntu yagize ico kibazo gacumuha ayo mazi y'umuceri bifasha guhagarika diare. Aha rero umuntu yokwibaza ati none mbega ayo mazi y'umuceri umuntu ayanywa biba bimeze gute abagizwe n'ibiki umuntu yoshiramwe akunyu yoshiramwe agapiripiri yoshiramwe iki yovanga n'iki vyogenda gute? Mu bisanzwe ibigize uyu muti uhagarika diare kugira ngo bikunde umuntu aheza kurikirana icatumye agwara iyo diare kwa muganga
mugabo atabandanije acibwemo ngo aguma atakaza amazi menshi n'ivyunyunyu ngo bihave bituma agira ikibazo cyo kubura amazi akwiye mu mubiri n'ivyunyunyu, aho mbere bishe bituma kumbura ashobora no gupfa, akagwara, akaremba, agaca yandukiramo agapfa. Ibigize uyu muti rero bita ngo n'amazi y'umuceri ni ahanini ibintu bibiri. Nkuvuga ugombye kuwutegura ufataga novuga ngo udutasi tune, bavuga ko udutasi tune tungana n'ilitiro ry'amazi. Ufati amazi angana n'ilitiro rimwe, hanyuma ugashiramo ngo agatasi kamwe k'umuceri. Vyumvikana ko ufata agatasi kamwe k'umuceri n'ubutasi bune bw'amazi. Mani majambere litiro birashoboka rero uroshe gupima naho ufata bijya bikombe vya plastique bavuga ngo ni za mironko, ugafata bijya bibiri kijya kimwe ni 500 mg nako mililitre mu ntunge. Ufashe bijya bikombe binini bavuga ngo ni vya mironko vya plastique, hanyuma ukawuzuza amazi bibiri ugacufata n'inusu ya kijya gikombe, nico nibaza ko kica kingana n'agatasi kamwe k'umuceri. Hanyuma iyo nusu y'igikombe ca mironko ugacugirane uyishira muri ya mazi. Ndakuvuga ari ivyo bintu bibiri nivyo bigize uyu muti. Umuntu nawe yosha yibaza ati none mbega bitegurwa gute, bigenda gute kugira ngo umuntu awutegure witwe ko wa muti ubonetse. Bivugwa yuko rero ufata ugashusha amazi kuziko kugira ngo umuntu ateke umuceri, hanyuma amazi amaze kubira ugacufata wa muceri ukawongeramwo, hanyuma ngo ukawuteka muri ayo mazi mugabo ngo ku muriro mukeya, nkuvuga ntugi umuriro mwinshi cyane. Hanyuma utetse muri wa muceri n'imiburiburi iminota 20 utetse umuceri muri ya mazi yabira, ugacushiramo umuceri iminota 20 iheze ugacugirane ugacufata ngo ukamimina wa muceri ukawukuramwo hagasigara amazi yonyene. Hanyuma ayo mazi ngo ugacuyabika, uyabitse rero ugacuheza rero ayo mazi ukarindira bikagira novuga ngo bikamera nk'akazuyazi, kuvuga ngo mpaka ngo bikanye umuntu ashire muri frigo. Oya, uko biryoshe ko umuntu abinywa kurya novuga ngo nk'isupu, ariko mugabo numva nyene kubishushe pore nyene mu buryo bw'akazuyazi kugira udashobora guturira umuntu. Hanyuma umuntu ngo agaca afata rero ya mazi agaca aheza akanwa ngo n'imiburiburi agatasi kamwe gatatu ku munsi. Twabonye ko ubutasi bwari bune bw'amazi, ariko murazi ko muri uko guteka no kugirane hahava hasigaramwo ubutasi butatu n'utundi dukeya. Rero umuntu ngo urugero acanwa ko uyu muti wiwe amaze kumimina wa muceri ukavamo agasigara amazi ya wa muceri, aca anywa agatasi kamwe mu gatondo, akandi saa sita, akandi mwijoro. Ibi bintu rero ngo ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi ryaremeje ubwo bushakashatsi yuko bifasha cyane yuko umuntu anyoye ayo mazi y'umuceri ateguwe muri ubwo buryo twavuze, bifasha cyane kugira ngo uyo muntu yaragwaye diare ntahave aremberamwo, ntahava asinzikara. Gutyo rero agaheza agaca agenda kwa muganga bagakurikirana, bagapima, bagasuzuma kugira ngo bimenyekane mbega afise ikibazo ikihe, mbega n'inzoka, mbega ni izindi ndwara zo mu nda, n'ubwandu bwo mu nda yabitewe n'iki, ni intoxication alimentaire. Hari ibyo badiagnostika byinshi kwa muganga kugira ngo bamenye yuko yariye indyambi yazo zamuguye nabi, ari micafu, ari ubumara, ari uburozi, ari iki, ari ibi by'amacide biki n'ibiki. Ibintu byose bishobora gutuma umuntu mu nda bipararangana. None rero nuko bakunzi ba Ntamvura Diet TV, ni uyu muti twari dutumbereye kubabwira muri kino kiganiro w'ingene umuntu ashobora kwifashisha amazi y'umuceri kugira ngo ikibazo canke se ingwara ya diare yagwaye canke yagwaje umuntu wiwe ntihave igirane, ntihave imuhitana, amwongerereze amazi mu mubiri, bimworohereze kubandanya kubaho, hanyuma habeho kumuvuza, habeho kumukurikirana kugira ngo ibintu bishishikare kugenda neza. Nuko rero mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro Yaga Muganga dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Diet TV.
mwebwe muri bashasha mutahora mukurikirana Ntamvura Idaheta TV, twobabwira yuko muhomba ibiganiro byinshi mu byo dukunda gushikiriza ngaha. Rero mwebwe ari rya mbere muri bashasha mutahora mukurikirana bino biganiro, tubahamagarira kufyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo muze muraronka notification babwira ko twashize kw'ikiganiro, kugira ngo ntimuze murahomba ibiganiro byacu. Naho butaha rero mwakoze gukurikirana ikiganiro Yaga Muganga, tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, kandi tubibutsa yuko kuri runo rubuga dusanzwe ducishaho n'ibindi biganiro by'iyobokamana mu kiganiro Igitondo Gishasha, aho kiba gitumbereye kuganira namwe ijambo ryo mu gatondo. Hari n'ikiganiro Umutsima w'Ubugingo kiba gitumbereye inyigisho za Bibiliya muri rusange mu buryo bwiramvuye. Ivyo byose ni biganiro dusanzwe ducisha ngaha, hamwe n'utuntu n'utundi rero bivanye n'ikindi kintu kijanye n'iterambere cyangwa se gishobora kugirira akamaro umuntu mu buzima bwiwe bwa misi yose, duhora dushisha kuri bino biganiro. Nagahwane naho butaha.